Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza, wowe ufashe kano kanya kugira ngo ukurikirane amajambo ngiye kuganira namwe biciye muri kino kiganiro. Mbandanya mvuga ku vy'izerwa bikunda bigwiriye biri mu bantu. Naravuze ku vy'izerwa vy'abanimiste, naravuze ku vy'izerwa mystique, vya bindi vy'abantu bagomba guhunga kuva mu isi. Ubu rero nashaka ngaruke ku vy'izerwa Rukristo. Ngira ntangure kubivuga ko sindabiheza, murazi ni vyinshi, ariko hariho nyamukuru numva dukwiye gushira ko inguvu cane muri ya ntumbero yo kuba abantu bazana ihinduka, bahindura imiryango, bahindura ikibano, bahindura aho bakorera, bahindura n'igihugu. Ndavuga kuri bine, ibindi nzobivuga mu biganiro bikurikira. Icambere nuko ico tubona mu ijambo ry'Imana, hariho ububasha ndengerabwenge, ububasha bw'impwemu bwiza na bubi. Imana n'abamarayika bari ku ruhande rw'ububasha bwiza, Satani n'abadayimoni bari ku ruhande rw'ububasha bubi. Iyi ni imvugo tubona muri Bibiliya isigura ko hari ububasha bwiza n'ububasha bubi. Ni imvugo y'ubwami bw'umuco n'ubwami bw'umwiza. Hari ahantu Yesu yidondoye avuga ngo jewe ndi inzira n'ukuri n'ubugingo. Ariko mu nyuma nahavuga kuri Satani ngo urya ni se w'ibinyoma, ukuri ibinyoma, umwijima umuco, iciza ikibi. Ibi bintu turakeneye kubimenya cyane kuko iyi si turimwo hari ibindi bintu biriko birayiberamo bitabonekera amaso, kandi ivyo bintu biradukorako. Umuntu yarahawe uburenganzira bwo guhitamwo. Ntitumeze nk'aba animiste, turafise ububasha bwo kuganza, ariko ibibera mu isi y'impwemu ni vyiza ko tubimenya, kuko usomye nko mu Bikorosayi igice ca 2 umurongo w'8 urabona ko ijambo ry'Imana ritugabisha rivuga ngo mwirinde ntihagire uwubagira imbohe aba esclave biwe, umuntu abafata en otage, ngo akoresheje ivyiyumviro, amafilozofi n'ivyizerwa vy'ibanze, les croyances de base, ngo bidaturuka kuri Kristo, bituruka kuri Satani. Turashobora kubaho turi imbohe za Satani tutabizi, kubera hariho ivyizerwa yafatishije ubwenge bwacu bigaca bituganza, ntitunamenye yuko Satani yadufashe. Ico ni cambere, icizerwa cambere. Hariho isi y'umwijima, hakaba n'isi y'umuco. Nk'abakirisu duhamagarirwa kuja ku ruhande rw'isi y'umuco no guhangana n'isi y'umwijima. Icizerwa ca kabiri kivuga ngo Imana niyo yaremye ibintu vyose bibaho, uretse yo nyene. Imana mu butatu ntiyiremye, yamyeho ibihe vyose, ariko ibindi bintu vyose harimo na Satani vyaremwe n'Imana. Kandi uretse ko Imana yaremye, iranaganje ivyo yaremye. Satani arafise ububasha bwo konona ivyo yonona, ariko Imana iramushingira karimbi, ntashobora kwiyongera ubwo Imana itamuhaye. Washaka n'igihe ciwe co gukora, Imana ivuze ngo kigarukiye aho nyene, nta n'umusegonda umwe Satani ashoboye kongerako. Imana niyiganje hejuru y'ibintu vyose, abadayimoni, abamarayika, Satani, vyose biri musi y'ukuganza kwiwe, n'abana b'abantu n'ibindi vyose. Ibi rero bisigura ngo nk'abantu b'Imana, kuba turi ku ruhande kw'Imana, turi ku ruhande rw'uwanesheje. Ntimukangwe n'ibihari uyu munsi, bihari kuko Imana yabiretse bikaba. Ariko umunsi Imana yabihagaritse bizohagararira aho nyene, kandi ico gihe niho abagiye ku ruhande rw'Imana n'abatarugiyeko, niho itandukaniro hagati yabo rizogaragara neza kurusha uko rigaragara uyu munsi. Hariho abantu babona umukirisu aragwara, arakena, arabura akazi, arayoberwa mu ishure, bagaca bibaza ko ibintu bisa. Oya, ntibisa. Ntibisa, uko no kwitiranya ibintu. Imana niyiganje ibintu vyose. Abagiye ku ruhande rwabo, intsinzi iri kuri bo, kandi umunsi umwe bizogaragarira abantu bose. Icizerwa ca gatatu, umuntu yarahawe uburenganzira n'ububasha bwo guhitamwo. Ntituri ngaha nk'ibintu vy'ibirobo bidashobora guhitamwo ico bishaka. Ntituri telegide na vya bintu vy'ibinyabubasha vyo mw'isi itaboneka. Aha turahatandukaniye ko cane n'abanimiste. Amadayimoni arashobora kudutera mugabo, turafise ububasha bwo guhangana nayo. N'Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo résister au diable. Ni mu muhangare, ni mu muhunge, ahubwo ni wazobahunga. Murumva ko
hariho ububasha Imana yahaye umwana w'umuntu, kandi Imana ishaka ko tubukoresha neza. Ubu bubasha bwo guhitamwo busigura ko dushobora kumvira Imana canke kutayumvira. Ivyo biri mu vyo twemerewe. Ariko nkiri ngaha nyene, reka nce nsimbira ku ca kane kuko birafatanye. Ico duhisemwo cose, Imana iradusaba kwemanga inkurikizi zacu. Igihe Imana yashira Adamu na Eva mw'itongo bwa mbere ikibarema, yababwiye ngo murashobora gufungura ibi vyamwa vyose biri hano kiretse icamwa co ku giti kimenyekanisha iciza n'ikibi, ngo kuko umunsi muzogifungurako muzopfa. Ni ukuvuga nimwahitamwo gukora ico ndababujije, mwitege n'inkurikizi zo kugarariza kwanyu. Buriya isi ukuntu imeze, igihugu ukuntu kimeze, ingene imiryango imerewe, ingene ikibano kimererwa, ni inkurikizi z'ibintu abantu bakora, ni inkurikizi z'ibintu abantu bahitamwo. Hariho abantu bakunda kuvuga ngo Imana none iri hehe, ko yaduhevye, ko tubuze amahoro, ko tugowe. Mugabo waraba uko kugogwa kwabo, iyo atari inkurikizi zo guhitamwo nabi kwabo, ni inkurikizi zo guhitamwo nabi kw'abandi bantu. Nico gituma igihugu, ikibano, umuryango bidashobora kumererwa neza iyo ababigize badahitamwo ibintu biroranye. Nimba uri umugore ugahitamwo kuba umuntu adashobotse mu rugo, nibisanzwe ko urugo rwawe ruzoba mu ruhagarara. Nimba uri umukoresha ugahitamwo gucuranguza abakozi, birasanzwe cyane ko iryo shirahamwe urongoye rizozungazunga mbere no gusambuka risambuke. Nimba muri abantu bagize igihugu mugahitamwo kwanka ababanyi banyu, nibisanzwe ko igihugu canyu kizobamwo intambara. Ntimuze mutakambe muvuga ngo Imana yabahevye, muriko muranywa umufa mwebwe nyene mwitekeye. Ukuntu igihugu kimera ntibivana n'ivyo Imana ishaka gusa, biranavana n'ivyo abari muri ico gihugu bahitamwo gukora. Imana iradushakira ivyiza, ariko kubera yaduhaye ububasha bwo guhitamwo, hari igihe duhitamwo ibintu bituma ivyo vyiza bitabaho. Kandi iyo bigenze gutyo, ntidukwiye gutibirake ku Mana, dukwiye gutibirake kuri twebwe nyene. Kuko Adamu ariye kuri kirya giti akajya kuri kirya camwa ategerezwa gupfa. Nimba adashaka gupfa, nareke kujya kuri kirya camwa. None rero bantu b'Imana, ukwizera Rukristo kurafise ibintu vy'urufatiro, kandi ivyo kugira ngo bitugirire ikimazi bidusaba yuko tubikura mu bwenge tukavyinjiza mu mibereho yacu, mu kuntu tubaho ku musi ku musi. Nashaka ndakubaze wewe uri kurankurikirana, mbega muri ibi bintu mpejeje kuvuga hari ikigutsinda? Ndazi yuko ukunda kumviriza ijambo ry'Imana, nico gituma uri kurumviriza ino video, kandi ico ugikomeze, Imana ikiguhezagirire. Ariko nashaka ndagutera intege, mu nyuma yo kumviriza hakurikira iki? Mbega uvuga uti reka ndindire igikurikira, canke urahindukira ukavuga uti aha hantu ndatsinzwe? Nimba watsinzwe, nashaka ndagusabe ngo ugire ico ukoze, ugire ico uhinduye. Kuko wewe na jewe Imana hariho ivyo twitezeko. Ntidukwiye gusa rero kumenya ibikwiye, dukwiye no kubikora. Imana igushoboze gukora igikwiriye, kandi ndagusabira kumererwa neza no kugira umunsi mwiza canke kugira ijoro ryiza bivanye n'amasaha wumviririje ko kano ka video.